ndabaramukije uyu ni Mme Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi. Ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uyu ni Mme Jo wa Imuhira Media, mwongeye gusubira guhura. Nari maze iminsi ndiko ndakorera muri televiziyo yitwa NE Production, ivuga ibintu vyerekeye impano abarundi bari muri diaspora bose nandi makuru atandukanye nayi Burundi yose ndayaronse sinoreka kuyababwira. Muzoze rimwe muca muri NE Production, ndumukozi waho nyeneyo yaransavye ko nogira ico mfashije kandi nanje naramwemereye, ariko Imuhira Media ni ya Mme Jo, naho nyene ntegereza gushira ibiganiro kuko abakunzi ba Imuhira Media ndazi ko barayikunda cyane. Uno musi nambye muri bazare bantu b'Imana, harakanye twasubiriye muri hiver. Kigingi yarashoboye kubona amaneje makenya, hanyuma rero acaragenda, ariko ubu rero hiver ya vrai yaje, harakanye cyane muri Edmonton, turi mu bihe bikanye gose. Ico nobabwira cyo Edmonton irakanye bitandukanye na Montreal harakanye, Edmonton harakanye, mugabo hariyo la différence nini cyane. Muri Edmonton turakanya, hari hiver kandi hari climat iri sec. Tuba turashobora gukanya gushika meme kuri -50 no kuduga, mugabo dufise amaneje make cyane. Uzosanga mu mabarabara hari utuneje duke, hari bishobora gushika akaba tempête de neige gushika kuri 1 decimetre. Aho tubona ko ebana ibintu vyakaze gose. Iyo tubonye intense tempête de neige gushika kuri 1 decimetre muri Edmonton, ico tuvuga ko amaneje yakaze, ariko harakanye gusumba Montreal naho barakanye kenshi, temperature bama barimwo baraba kuri -18 kuduga gushika nko kuri -24, mugabo hari gihe biza naho nyene bagakanya gushika mu -40 gutyo onye, ariko si kenshi bobo ntibabibamwo imisi yose. Mugabo barifitiye neige, muntu w'Imana, barifitiye neige. Iyo habaye tempête de neige bobo irashika no kuri 1 metre. Eba irashika kuri 1 metre. Ndibuka kera nkiri Montreal twashobora gusiga nk'imodoka mu maparking ahantu haguye tempête de neige. Tuvuge wagiye ku kazi wasize imodoka muri parking publique ahantu hari imodoka nyinshi cyane, hakashagwa tempête de neige. Ageze gutaha wabanza kudeneja omwe nk'imodoka zitanu kugira utora akamodoka kawe. Udeneja gujya ugazaga saki wawe, wagenda afata ibyo byose ni hajya na parts, wagenda kudeneja ukabanza ugakubita nka 3 cyangwa 4. Hiver yamaze gufuka imiduga, urumva ko bafise neige nyinshi cyane, kandi harakanye naho nyene bafise humidité, hari humide iwabo, mugabo twebwe ni sec, ariko twe turakanya cyane kubasumvya n'amaneige makenya. Nuko rero turi muri hiver. Naya ma image murabona ko ndiko ndabacishirizamwe ma image, murabona rero niyo hiver ya Edmonton. Ushobora kubona umengano tuneje dukenya, ukabona umengano ibisanzwe, ariko imbeho iraduga ikaduga kubita bamwe 30, 40, 50. Yasho twarabimenyereye. Hamwe ikindi naco gikunda muri hiver gushika Edmonton, hari ukuntu usanga kubera haba rutuneje dukenya, iyo hihenze hagashuha gatonya ukeye tukazazona biraduze nko kuri -20. Edmonton icinduka patinoire yose, mana yanje turinyererera. Uzosanga amabarabara hose imiduga yakubise kiribite. Ico gihe ntuzenya ziya modoka ziromorka, imodoka zatembagaye nizo ziba ziri mu ibarabara ziko zirazivyura zizitwara, izindi nazo ziko ziraza kwatsa imiduga. Ikindi naco nabonye Edmonton ku bintu vy'ama hiver, nuko imodoka barazicomeka zose, barazicomeka kweri. Mugabo Edmonton ntuze Montreal sindi sure ko bacomeka imodoka, ko nta modoka nigeze ncomeka, kuko nasha kuyiraza muri hiver mu gatondo nkatsa ikaka normal, ariko ngaho iyo vyashushe watacometse imodoka mu gatondo uratsa ugasanga akamoteri kazimye kera. Nico gituma kenshi usanga ducomeka n'imodoka, usanga n'amaparking yose ari amaprise yose kubera iki vyama vyadushikiye.
nuko rero hakanye mugabo naho hakanya ama activite agumaho uno musi nagiye muri bazar habaye bazar gamana yanje ibintu byari bisa neza hari ibintu byinshi ibintu bya artistique hari ibintu artisanale donc ibintu vyose bikorwa n'amaboko nka kujya kwiburundi urabona abarundi barafise ingabire gukora utuntu n'utundi barasha gukora ibintu bakabaza imbaho bakabikuramo ibishusho bitangaje abantu bose bakabikunda bagakora ibiseke bakajisha bagakora n'utuntu twinshi tugenegene twinshi n'aba bantu rero twagende b'abazungu amakominote atandukanye ntibara abazungu gusa yari amakominote savanze ari amakominote culturelle n'abirabure bari barimwo nabo muri Amerika Latine bose bari barimwo n'abasangwa butaka bo ngaha bari barimwo bose bazanye ibintu vyabo vyari vyiza nashoboye no kugura hari ivyo nashoboye kugura kandi hari ivyo nashoboye kugura nabikunze ndabona amahere nakoze mu mbaho ndabona n'ibindi bintu twebwe abarundi dushaka kwikorera byari bimeze neza jere nakantu nako ndabacishirizamwo ukuntu umunsi wagenze kuri jewe suko rero igihe nariko ndagenda ndi mwibarabara nace nibuka ikiganiro nabonye ku mukubito communauté muri Edmonton ni communauté y'abantu bakora basuzi bagira amashifu bagira amakonje kandi rero iyo bari ku kazi ntibaba bari mu gisagara oya bakorera muri ahantu bita ngo BC bakorera muri construction bakorera mu bitoro n'abantu urumva n'ahantu hari amafaranga bakunda kwita ngo ni ruguru ariko je giri mu bisagara nakunze cyane muri Canada cyane gose kuko ni gisagara gifise tendance yo muri Amerika kuko kiregereye no muri Amerika abantu babayo bavuga icongereza kungene bubatswe amabarabara ragutse nanabikinye bamwe biraba ariko nta na kimwe kuko uvuye Edmonton ukacuza Montreal amabarabara Montreal acayegerana ni gisagara kinini cyane hariya naho ni haragutse sindiko ndabahenda ibintu vyose Kigingi yababwije ukuri kudateye amazi niyo mpamvu vyace bimpa inspiration kugenda kuzana ajya makuru yose yababwiye niyo ndabazaniye mwe mukurikirane imuhira media niyo ndabazaniye ajya makuru yose yababwiye Kigingi yarashoboye kubabwira ati muri Edmonton abantu barakora kandi benshi bakora andehoro ya ville ego ari abakora muri ville mugabo benshi bakora andehoro ya ville kujya ku nyene yabibabwiye baragenda mu construction baragenda mu gitoro hama bagataha bakagira nka vacances ya semaine cyangwa vacances ya 2 semaines bivana n'amakompanyi babakoreramo bijya ni vyukuri Kigingi yarababwiye amabarabara ndababwire je narabaye Montreal igihe nashika twimutse Edmonton ikintu cyambere cantangaje n'amabarabara yaho bafise ibibarabara gamana yanje ibi barabara vyagutse uko nukuri amabarabara ya Edmonton aragutse nico gituma ubona ko nacengenda kuzana izi image muri ko murabona kugira mubone herema ukuri mugabo sinabazaniza Montreal kubera ubusindi Montreal kumbura bari za Montreal bazogerageza kubazanira amabarabara yabo je nacengenda kuyarondera y'amabarabara kandi sinagiye mu autoroute nagiye mu mabarabara asanzwe ni nk'amabarabara muri quartier iyo nje mu autoroute hoho mwaca mwumigwa kuko nako ndatembera muri quartier nari ngiye ufate na profita ngiye muri yo bazar profita go kamera amabarabara kugira muyabone yego c'est pas même pas n'amabarabara muri autoroute yego hanyuma rero hari kindi rero Kigingi yashoboye kuvuga ati muri Edmonton gamana ni ruguru namwe nimwirabira ya image ndiko ndabacishirizaho ni ruguru mugabo yarakunze environnement yaho naje sindiko ndababesha ngerageje gukompara ayandi ma province narakunze cyane hameze nka ruguru Severine hari bivire nk'ivya Toronto ego Toronto yaragerageje kuyigereranya nka New York Toronto vraiment harama ville ville ya Toronto irakaze cyane n'amaautorite yaho vraiment basama ari mu autorite ya mbere ngira muri Canada umuntu adashobora gusigura bobo hariyo na permis baraca na permis gukonduza muri autorite ko amakuru naronse ababa muri Toronto bambwiye narigeze no kuhagenda kuhatembera nkiri Montreal nakunda kugenda kuhatembera tugiye kurajya amashiti do Niagara nandi ariyo touristique za Toronto bafise autorite ikomeye cyane gose gupfa gutwara ntihatwara umwana
nabo nyene barabizi kugira winjiye muri autorité yo permis auto turinda guca yego bijya vraiment mukuri nuko ariko muri Edmonton twibere nka rugo nta bisagara binini bihari nto tukoroge twebwe siko twibereyeho mugabo ubuzima tubayeho ni number 1 ndabushima kandi je suis fier nubwo buzima bwa Edmonton yego asha hama yarashe no kubabwira show yaho arababwira ukuntu yari imeze ko yari style VIP kwicara ku matable aravugana na Dean Top Service ingene yatugaburiye twese tukaryoherwa ego ama image yana nyene muri ko murabona ko ndiko ndabacishiriza ko kugira mubone vibe twarimwo twari tumerewe neza Kigingi yadutwengeje biryoshe vraiment kandi Imana iguhezagire Kigingi waraturyoheye n'ubutumwa twiyumvira ati yeti zoza hoho asha nabasivye gamana yanje babasha umunsi bazokwicana n'abashefu babo bazovuga ati uraduha ikonje ntuduha wanse turasiba ndisire ko ari abantu benshi bazova basiba bazica bakreye ingwara kugira baze kuraba Kigingi bukuri abari ku kazi vraiment bumvikana bari ku kazi ariko ntaco abantu benshi barabarungije utuvido dutandukanye kugira ngo ushake ibintu byari neza cyane nuko rero mu ncamake ivya Kigingi ni ibinyene mubonye ni ibishoboye kubereka ego n'ibindi mwe muzogume mu kwirikirana Imuhira Media please partage ibiganiro byanje reka kuvyigungana wenyene uraba uryoherwe hama wimwe mugenzi wacu umurungikira link namubwira ati raba Mme Jo ingene atanga inkuru ntuzose guhomba inkuru za Mme Jo ego no musi mutamubonye muri Imuhira Media agenda muri NE Production N.E Production mumurabe naho nyene azobashyikiriza amakuru y'abantu bafise impano zitandukanye n'amakuru menshi y'ibintu bihora bibera no muri ngaha nyene turi no mu diaspora bose naho nyene azarabibereka nuko rero Imana ihezagire mwese ndabifurije Noel nziza ndabifurije umwaka mwiza mwe muzogume mukwirikirana iki ni gihe rero ngira ntangore kubereka ibintu vyinshi cyane bibera hano Edmonton mukore mukomere ciao